Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi. Ikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenia, turayahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu byo mu karere Kongo iherereyemwo basabye ko intambara n'ibitero bihuza umuhari M23 leta ya Kongo na MONUSCO bihagarara guhera ejo ku munsi wa gatanu itariki 25 z'uku kwezi kuva igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo mu masaha yo mu karere. Ibi biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wabereye i Luanda muri Angola ejo ku munsi wa gatatu, wahuje perezida wa Angola João Manuel Lourenço, umuhuza w'ishyirahamwe rya Afurika, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arongoye muri iki gihe ishyirahamwe rya EAC, perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mubonano kandi warimwo umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'u Rwanda Vincent Biruta hamwe na Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya akaba n'umuhuza wa EAC mu guhuza impande zishamiranye. Ibindi biri muri iryo tangazo: umuhari M23 wasabwe kuva mu turere wafashe ugasubira mu turere warimwo ubwa mbere, kandi uragabishwa ko mu gihe utobikora inteko za EAC zizoca zihabwa uburenganzira bwo kuhabakura ku nguvu. Iyo nama yejo yarangiye bumvikanye gusubira kuzohurira i Bujumbura mu Burundi mu nama yo gusuzuma kw'ivyo bumvikanye muri uyu mubonano w'i Luanda vyubahirijwe. Muri Afrika kandi igipolisi ca Nigeria muri leta ya Kaduna ni hagati mu gihugu bavuga ko ku munsi wa mbere barokoye abantu 76 bari baranyurujwe mu mpera z'indwi yaheze. Bavuga ko byashobotse kuko bafatanije n'igisirikare. Ariko muri leta ya Zamfara yo mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu, abajejwe umutekano bavuga ko bakirondera abantu barenga 130 banyurujwe n'abitwaje inkoho mu mpera z'indwi. Nibo bantu bari baherutse kunyuruzwa mu bihe vya vuba muri Nigeria. Igipolisi cyo muri leta ya Kaduna mu itangazo casohoye ku munsi wa mbere cavuze ko cafatanije n'abasirikare bagwanira hasi no mu kirere mu kubohoza abo bantu 76 inyuma y'amasaha babarondera mu ishamba. Muri Somalia ivuga ko igisirikare cayo gifatanije n'abo bakorana b'abanyamahanga bakoreye hamwe igitero mu ntara ya Lower Shabelle bica aba Al-Shabaab 49. Itangazo ryasohowe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru ejo ku munsi wa gatatu ryavuze ko ico gikorwa ca gisirikare cabereye mu karere ka Bulo Madino muri iyo ntara. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka amakuru yigenga ku gitigiri c'abafuye, ariko abanyagihugu bo muri ako karere bavuze ko bumvise ibikoho vya muzinga bisamirana. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika muyavuga mu yandi makungu, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwarabaye akayobera abahinga, aho ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cyo mu gisagara ca Chesapeake muri leta ya Virginia bavuze ko abantu 6 bishwe barashwe, abandi bashika kuri 6 nyene barakomereka. Igipolisi cyavuze ko biciwe muri supermarché izwi cyane muri Amerika ya Walmart, aho uwo yari arongoye abakozi yasohoye inkoho acucagira amasasu mu bakozi biwe bari mu nama y'akazi. Uwo yabarashe igipolisi kivuga ko cyahashitse gisanga nawe nyene yamaze kwiyica. Yari umugabo w'imyaka 31 y'amavuko azi ku izina rya Andre Bing, yari n'umukuru w'abakozi bakora mu ijoro muri iyo supermarché kuva mu mwaka wa 2010. Bubaye ubwicanyi kivunga bukozwe mu kiringo c'imisi 4 gusa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo mu makuru y'inkino, abarorerezi b'abanyafrika bavuga ko bagifise icizere ku mirwi yaserukiye Afrika mu gikombe c'isi yose ziriko zirabera muri Qatar.
ni mu gihe kuva izo nkino zitangura ku munsi w'Imana atamugwi n'umwe wa Afrika uratahukana intsinzi. Mu migwi ya Afrika imaze gukina, Senegal yatsinzwe n'Ubuholande 2-0, Tunisia inganya na Danemark 1-0, mu gihe na Maroc yanganije na Croatia 1-0. Ejo kuwa gatatu izo nkino zari zinjiye ku munsi wazo wa kane, ahakinye ekipe zo mu migwi E na F. Mu mugwi F, Ubuyapani bwaratangaje Ubudagi mu gutsinda 2-1, nayo Espanye iranyagira bikwiye Costa Rica ibitsindo 7-0. Nivyo bitsindo vyinshi bimaze gutsindwa mu rukino rumwe gusa muri iri higanwa. Mu mugwi F, ejo nyene Maroc yanganije na Croatia 1-0, Ububirigi butsinda Canada 1-0. Kuri uyu munsi wa kane naho izindi ekipe zibiri za Afrika ziragaragara ku kibuga mu migwi zirimwo ya G na H. Urukino rwa mbere ruhuza Cameroon n'Ubusuwise, urwa kabiri ruhuze Uruguay na Korea y'Epfo, Ghana nayo ihure na Portugal mu rukino rwa gatatu, nayo Brazil na Serbia bugare inkino z'uno munsi. Muri Ukraine naho Uburusiya ejo kwa gatatu bwaragavye ibindi bitero vy'indege mu bibanza bitanga umuyaga nkuba vya Ukraine bisanzwe vyarasinzikaye. Abategetsi ku mugwa mukuru Kiev bavuga ko abantu 3 bishwe n'igisasu caguye ku nyubako y'amagorofa ashika 2. Bashikirije kandi ko amatara yacitse mu bisagara bitari bike harimwo n'umugwa mukuru Kiev na Moldova vyegeranye. Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya tubajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abakozi ba Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu barahugura abapolisi bashinzwe iperereza ku byerekeye kwirinda ifatwa n'ifunga bidakurikije amategeko. Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati. Uyu ni Consolate Habimana, umuyobozi wungirije wa Komisiyo iharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za M23 zirwanya leta zakomeje gusatira akarere ka Masisi mu ntambara yabaye ejo mu gitondo. Mu gihe umutekano w'abanyarwanda bakorera muri Kongo ukomeje kuba muke, guverinoma y'u Rwanda yaburiye abaturage bakorera ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagomba gushora imari mu gihugu cyabo, ko iyo bambutse umupaka ruba rutakibashije kugenzura umutekano wabo. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu mwanya ku buryo burambuye, ntimujye kure radio yawe. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za M23 zirwanya leta y'icyo gihugu zikomeje gusatira akarere ka Masisi nyuma yo gufata urusisiro rw'ahitwa Bambi mu ntambara yabaye ejo mu gitondo. Izo nyeshyamba zafashe n'utundi duce tunyuranye tw'iyo grupoma turi mu birometero hafi 40 uvuye mu mujyi muto wa Kicyanga. Jimmy Shukrani bakomera urigoma mu burasirazuba bwa Kongo harakomeza inkuru. Utwo duce twafashwe n'abarwanyi bayo 23 nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu muri grupema ya Bambo ihana umupaka na Tongo imaze iminsi yigaruriwe n'abo barwanyi. Utwo turere ni Butare, Kazaroho, Bishikiro, Maruba, Kanaba, Kabizo, Kishishe ndetse n'ahandi. Turi mu birometero 40 gusa uvuye mu mujyi muto wa Kicanga uri muri teritwari ya Masisi muri sheferi ya Bashali. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itangaza ko abaturage bamwe bahunze, abandi baguma mu mazu yabo batinya ko bahura n'amasasu. Ibi byemezwa na Bwana Cyprien Ngorore, umuyobozi wa societe civile muri groupement ya Bambo. Ubwo yaganiraga n'Ijwi ry'Amerika, arasaba leta ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kamata mugini ya Kanaba na Murimbi balibakia pa bafashe lokalite ya Kabizo muri Bambo nyuma y'imirwano na FARDC, baraza binjira muri Kishishe, Maruba, Kanaba ndetse n'ahandi. Ubu turibaza uko turi bubeho, byatuyobeye rwose
kuko dufite ubwoba bwinshi cyane. Turasaba leta yacu gukora ibishoboka ikarangiza iyi ntambara, kuko abaturage nitwe turi guhura n'ingaruka z'iyi ntambara. Uyu muturage twavuganye utashatse ku izina rye rivugwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abarwanyi ba M23 bagifata utwo duce bagiranye inama n'abaturage bababwira ko bazanywe n'amahoro. M23 yageze ahangaha mu masaha yo ku mugoroba. Ubu mu gitondo niho bagiye mu tundi duce bakoresha inama, gusa hari abantu bapfuye kubera amasasu menshi bagiye bahura nayo. M23 yavuze ko iri mu kazi kayo, ibwira twebwe nk'abaturage ngo ntitugire ubwoba, natwe tukabona nta kintu twakora, turabana nabo kuko nta handi dufite twajya. Abaturage bahunze iyo mirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta bahunze berekeza muri teritwari ya Masisi ahitwa Mweso muri sheferi ya Bashali. Abasanzwe bahatuye nabo bafite ubwoba ko M23 igende asatira buhoro buhoro. Byatangajwe na Bwana Tobiro Kyotobika Hangu, umuyobozi wa societe civile muri sheferi ya Bashali. Abaturage barimo guhunga berekera hano Kichanga na Mweso hafi na grupe Mayabambo iri hamwe na teritwari ya Masisi. Abandi bari kugikanya Bayonga muri teritwari ya Rubero. Hano muri sheferi ya Bashali ndetse no muri Masisi hose ubwoba ni bwinshi cyane kuko imirwano iri kubera ni mu birometero 40 gusa uvuye muri Kichanga. Ubwo bwoba abaturage bafite, umutwe wa M23 uvuga ko uterwa n'ubwicanyi bukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bukorwa n'ingabo za leta. Biravugwa na Munyarugero Karemera Canisius, umuvugizi wa politike w'umutwe wa M23. Ujye kuri kigenderewe cyane ni ukuvuga ngo hariya hari abavandimwe bacu bari mu turere dutandukanye twa Masisi n'ahandi. Inzego z'ibanze zirimo zirashishikaza kugira ngo babarunde mu nsengero, mu biriziya no mu marwariro. Urebye n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari gushishikariza kugira ngo bajye mu nsengero ni mu duce twa Masisi no mu gace ka Bwito hose, Masisi hose, ahabuhereza Gicanga, za Kirorirwe, Mushaki, Ibihambwe, Rubayamvungu n'ahandi. Uyu yongeraho ko imitwe nka FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'indi yitwaje ibirwanisho ikorana bya hafi na leta ya Kinshasa muri iyi ntambara. Kuri we leta ya Kongo yagombye gushira intwaro hasi ikagirana ibiganiro byimbitse na M23 mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Za Mayi za Ruditabara, FDLR ububere ni bari kurwana n'ingabo zacu. Niyo turimo dutabaza nuko tubona aho byerekeza naho biganisha. Ni gute bafata umutwe ukamukura mu nzu ye munageraje ajya kukizengo no gucungira umutekano. Ibyo birashobora buri cumu. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo buvuga ku byo M23 yatangaje. Twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko ntibyadushobokeye. Aramutse agize icyo atubwira twabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mu gihe umutekano w'abanyarwanda bakorera muri Kongo ukomeje kuba muke, guverinoma y'u Rwanda yaburiye abaturage bakorera ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'icyo gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagomba gushora imari mu gihugu cyabo. U Rwanda ruvuga ko iyo bambutse umupaka ruba rutakibashije kugenzura umutekano wabo. Inkuru irambuye na Tuyishime Gloria. Umutekano w'abacuruzi bambukiranya umupaka mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda kuri ubu ntiwizewe na gato. Ibi bigarukwaho na Mukeshimana Nosiata utuye mu murenge wa Rubavu muri aka karere, ukora akazi ko kugemura amata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo twamusanze agiye kwambuka umupaka ajya muri Kongo, yatubwiye ko nk'umunyarwanda umutekano we wari muke koko, ndetse yako imisoro ya hato na hato itagira inyemezabwishyu kandi ko nta mahitamo aba afite yo kutawutanga. Umutekano tugeze Goma ntabwo umeze neza, cyo ntabwo biba bihagaze neza kuko tugira akarengane mu nzira nyinshi zitandukanye. Bya bicuruzwa wagera hano bakagusaba umusoro, nta fagitire, wagera hari zana umusoro, wagera muri depo zana. Mbega imisoro yo muri Kongo yo ni nk'indwara ihari zigera ivaho kuko ni imisoro itagira inyemezabwishyu kandi nta n'icyo twakora twebwe ubwacu. Nyine ubwo natwe tugenda tutizeye neza, tugendana igihunga, kumva ko niba umuturanyi wawe afite ikibazo bucya nawe wagize ute cyakugezeho. Tuba tugendana igihunga ariko kubera ko ariho dushakira amaramo tukagenda nyine basi tukiragiza Imana, wabona utashye ugashima ubwo buryo. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, Habitegeko François
Guverineri w'intara y'Uburengerazuba yadusobanuriye ubutumwa yahaye abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntabwo imipaka ifunze, imipaka ntirafungwa kugeza uyu munsi, ariko nababwira kugira amakenga kuko tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga mu makuru abantu bigamba kwica abantu bigamba kwica abanyarwanda, kubagirira nabi. Abo rero iyo twarenze umupaka nta bushobozi bundi tuba tugibifite. Niyo mpamvu mbere yo kujyayo nababwira ngo banze ushishoze wumve niba ari ngombwa kujyayo. Uretse Mukeshimana ukora ubucuruzi buciriritse mu gihugu cya Kongo n'abahahirayo bimwe mu biryo nk'umuceri, baravuga ko batajya birengagiza ko umutekano wabo ushobora kubangamirwa hakurya y'umupaka. Kuri 250 y'amanyarwanda, amafaranga 500. Mu Rwanda amavera 2 ni 700, muri Kongo ni 500. N'abana bacu bazanagwara bwa kipaka. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba yongeye gusaba abaturage bakora ubucuruzi kwiyengesera mu gihe bagiye muri Kongo. Abantu barigamba umuntu twika idarapo ry'igihugu cyacu agatuka ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, uwo nguwo anakubonye uri umunyarwanda ntiyabura kukugirira nabi. Niyo mpamvu rero mu kwambuka nababwira ngo nibitwararike, ariko hano hari imikorere, nibakorere hano, ariko abambuka bo naba ubutumwa bwo kwitwararika kuko iyo barenze umupaka ntabwo tuba tugikontorora ibyabo. Hashize iminsi itari mike abaturage bo mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu ndetse n'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Kongo bahangayikishijwe n'umutekano wabo. Ibi bigaterwa ahanini n'imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe M23 igenda isatira umujyi wa Goma uhana imbibi n'uwa Rubavu. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika mu ntara y'Uburengerazuba. Mu Burundi abakozi ba Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu barahugura abapolisi bashinzwe iperereza ku byerekeranye no kwirinda ifatwa n'ifunga bidakurikije amategeko bivugwa ko bikunze kugaragara muri icyo gihugu. Inkuru mugezweho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu mu itegeko ryawushizeho ryo kugenekezo rya 5 kwezi kwa mbere umwaka 2011, ingingo ya 4 ivuga ko umugwi w'igihugu wigenga utegerezwa gukurikirana ibijanye n'ikingo ry'agateka kazina muntu mu Burundi ku munsi. Habimana Consolati Cegera c'urongoye CNDH amenyesha ko ari muri iyo ntumbero bagendeye amabahero yo mu makomine basanga hari abantu benshi bafungwa bidakurikije amategeko. Uwo mupfasoni arerekana amakosa mwamwe akorwa n'inyamiramabi, ivyatumye bimvira kubigisha kugira ntihagire abasubira gufungwa bitari ngombwa. Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Iki turashobora no gusanga abakenyezi usanga bafunzwe kumbure bibungenze bafise nk'inda zirenza amezi 6 canke bafise ababebe batarakwiza ayo mezi 6. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati zategereza kujanwa mu masentare y'intango. Bamwe mu nyamiramabi zari muri ayo mahugurwa baremeza ko amakosa kenshi bakora bayakoreshwa n'abajejwe intwaro. Bamenyesha ko biri mu bitera amatati hagati y'izo nzego zibiri. Ego mu bisanzwe ntawe deha yuko izo kazi zidakunda kuba mu masegiteri twacu ko kifye makomine atandukanye twacu dukoreramo. Izo kazi urashobora guhura nk'umu administrative mu chef de zone canke umustanteri akakuzanya nk'umuntu ngo yakosheje ngo umufunge, mugabo wewe nk'umufundi umucuri kurakora mu by'amategeko umusiguriye yuko iyo ka cyotuma afungwa, ukimusiguriye ntumufunge uwo muntu abakuzaniye gacumenga uramugaye. Izo nyamiramabi kugira akazi kabo kagende neza basaba ko abajejwe intwaro nabo boronswa inyigisho. Ico genda neza nuko ubwambere na mbere hoho nko ku ruhande rw'intwaro par exemple nka mistanteri akwiye kuba azi amategeko, akamenya yuko naho umukuru w'umutumba muhaye raporo canke chef de zone ko yazanye umuntu kugira umufunge ngo ntibamufunze, akamenya ukuntu akarifiye ati iki cari muri affaire civile, iki naco cari muri affaire penale. Tikaye turavye n'uburemere bw'iki cyaha uwo muntu ntivyari bikwiye yuko acafungwa atabanjije gutohorezwa ivyo yagirizwa uko bimeze. Uno munyagihugu w'Ingozi aho amahugurwa yariko arabera amenyesha ko atizeye ko hari kigiye guhinduka kubera izo nyigisho. Asaba nyabona ko abakora amakosa boza barahanwa kugira ngo sigabanuke. Nukuri icizere ntaco tubona kabisa, ntaco tubona nibagerageza babigisha, ariko icizere kiragoye. Kanatsinda burya kugira umuntu ahindura ingendo si ibintu bice biba ubwo nyene, ni byo kwitondera nyene,
hanyuma rero n'abigishwa bakavyumva bakabona iciza kiri muri ivyo bintu, ahandi hoho nta cizere tubona na gitoya kweri. Habimana Consolate icegera c'urongoye SNDH amenyesha ko igikorwa cyo gutuza ayo mabakorwa n'inyamiramabi makomine atandukanye y'u Burundi hakenewe inguvu z'inzego zose biraba. Asaba ashimitse abashikiriza amanza ba Republika mu ntara ko nabo baraba ko abantu bafungwa hisunzwe amategeko. Uko gufungira abantu busa vyibonekeza mu gihugu bituma amabohero y'u Burundi arengerwa nk'uko vyashikirijwe na Aloise Habonimana ajejwe igisata c'amategeko mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi. Hari tariki 17 ukwezi kw'indwi uno mwaka igihe Burundi bwari ko buhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca Afrika y'Epfo. Amabohero makuru 11 ari mu Burundi yategerezwa kwakira abantu 4,194 arimo 10,832. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ejo rwakomeje kumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha CAB 032 yashinje Kabuga gutanga amabwiriza yo kuranga aho abatutsi babaga bihishe ayaha abanyamakuru ba radiyo RTLM. Ibyo uyu mutangabuhamya yavuze ko byatumye hicwa abatutsi benshi muri jenoside. Temistokle Mutijima yakurikiranye uru rubanza aratugezaho inkuru irambuye. Iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya CAB 032 watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize. Ni ibibazo byibanza hanini ku ruhare rwa radiyo RTLM. Uyu mutangabuhamya yemeza ko ari iya Kabuga mu iyicwa ry'abatutsi mu gihe jenoside yabaga mu Rwanda mu 1994. CAB 032 yabwiye urukiko ko nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 ibiganiro RTLM yatambutsaga byarushijeho kubiba urwango n'urugomo byibasira abatutsi. Avuga ko iyo radiyo yatangazaga ko perezida Habyarimana yishwe n'inyenzi inkotanyi z'abatutsi, bityo bagomba gushakishwa bakaryozwa icyo cyaha bakoze. Uyu mutangabuhamya wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi za mbere ya jenoside yabwiye urukiko ko abanyamakuru Kantano Habimana na Philippe Mbirizi ba RTLM bamubwiye ko Kabuga Feliciani yabahaye amabwiriza yo kujya barangira abasirikare n'interahamwe aho abatutsi bihishe. Umushinjacyaha yamubajije niba abo banyamakuru bombi baba baramubwiye igihe Kabuga Feliciani yabahereye ayo mabwiriza. CAB 032 yasubije ko abo banyamakuru bamubwiye ko amabwiriza bayahawe ubwo Kabuga yabasuraga ku biro bya RTLM. Umucamanza Ayen Bonomi yabajije umutangabuhamya kugaragaza igihe ayo mabwiriza yatangiwe, nawe asubiza ko hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu 1994, umunsi uyu CAB 032 yemeza ko yaboneyeho Kabuga ku biro bya radiyo RTLM. Uyu mutangabuhamya agashimangira ko ayo mabwiriza ya Kabuga ku banyamakuru ariyo yagendeweho baranga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali haje kwicirwa abatutsi babaga bahahungiye. Aho akavugamo ku musigiti wahazwi nko kwa Kadafi i Nyamirambo, kuri kiliziya ya Sainte Famille no muri Saint Paul hose ho muri Kigali. CAB 032 kandi yanavuze ko hari imodoka ya tagisi yahagaritswe n'interahamwe kuri bariyeri yahazwi nko kuri Onatracom mu mujyi wa Kigali nyuma yaho RTLM itangarije ko itwaye inyenzi zishaka gucengera rwagati mu mujyi. Uyu akavuga ko abari bayirimo yaba abatutsi yewe n'abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose biciwe kuri iyi bariyeri, uretse abasore babiri b'abajandarume bashoboye gutoroka bakiruka. Umushinjacyaha yamubajije uko yamenye amakuru y'igitero cyagabwe kuri iyo modoka. CAB 032 asubiza ko hari abantu atibuka amazina bagiye kumureba iwe bakamubwira ibyabaye n'uko byagenze. Abajijwe uruhare rwa RTLM n'ibiganiro yatambutsaga mu bwicanyi bw'abatutsi, umutangabuhamya CAB 032 yasubije ko iyo radiyo yagize uruhare runini mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda. Avuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa biturutse ku biganiro byatangajwe na RTLM. Mu magambo y'uyu mutangabuhamya, iyo RTLM itaza kubaho abantu benshi bari kurokoka. Umutangabuhamya kandi yabajijwe ku musanzu avuga ko Kabuga yahaye interahamwe n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Kuri iyi ngingo CAB 032 yasubije ko Kabuga yatanze imisanzu inyuranye irimo aho gukorera, ibiribwa n'ibikoresho, imodoka zatwaraga ibyo biribwa n'ibikoresho zikanifashishwa mu ngendo zakorwaga n'interahamwe, yewe yanatanze n'amafaranga. Kuho gukorera, umutangabuhamya yabwira urukiko ko inyubako ya Kabuga yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali ariyo yakorerwagamo n'ishyaka MRND ndetse n'umutwe w'interahamwe, ari naho wabikaga intwaro, ndetse ko ubwe yabonye ubugira kabiri interahamwe zihigishirizwa gukoresha imbunda. Ku kijyanye n'inkunga y'amafaranga, CAB 032 yabwira urukiko ko yabonye Kabuga atanga envelope irimo sheki ya banki y'amafaranga atamenye umubare.
Ibyo ngo byabereye muri mitingi y'ishyaka MRND yari yabereye kuri Stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali mu kwa kabiri ku 1993. Umutangabuhamya akavuga ko muri iyo nama Matayo Ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa MRND yashishikarije abanyemari gutanga umusanzu w'amafaranga. Kabuga akaba ari mu bayatanze icyo gihe. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya wabwo Kabu 032. Kuri uyu wa kane akaba ari bwo bwunganizi bwa Kabuga buza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya. Hagati aho mu gutangira iburanisha rya none, umucamanza Aene Bonomi ukuriye inteko iburanisha yari yamenyesheje ko harimo gutegurwa uko kumvira abatangabuhamya yarusha byarangira mbere y'ikiruhuko cy'ubucamanza cyo mu kwezi gutaha kwa 12. Abatangabuhamya ba nyuma y'icyo gihe bakaba bazatangira ubuhamya bwabo ku ikoranabuhanga rya video conference bari i Kigali mu Rwanda. Gusa yongeraho ko gutegura ibijyanye n'icyo gikorwa naho kizabera bishobora kuzafata icyumweru nta buranisha riba, bityo ko mu rwego rwo kwirinda idindira ry'urubanza hari abatangabuhamya 3 mu bari bemerewe kuzabutangira i Kigali bazimurirwa i Arusha mu gihe umwanya wabo ubonetse mu kwezi gutaha kwa 12. Nshuti mwarimo duteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri biganiro. Byari bihagarariwe na Edil Rwema, Nadia Tahani washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi. Muri sanga yakoze byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika.
wanyonge, tusikilize sauti ya waraia.